kugira akabazo yatuko muri equipe nationale ariko agarutse mbere yigiye cyari gitekanije kagaruka kuko Messi 10 ntiyanakwiye ariko kandi birumvikana ko bivuze neza Cubarsi yavuye muri equipe nationale bivuga ko yababaye ariko haza kuba Brad Offer biravugwa ko yari gukino ko gusubiza kwa Pays-Bas Barcelona isaba ko amuribera amaze kumuribera uno munsi no vyaje ko bimenyekana kuko vyari bitekanije ko abandanya akora imyimenyerezo n'abandi ariko birumvikana ko atagufata riske bihari nta gufata riske bihari bigaragara ko umwana gifise ubabare mu jisho giwe gikirenge cyangwa se muri cheville ari naco gituma baje ko bamenyesha ati Cubarsi ku rukino rwo ku munsi wa kane bakina equipe ya Osasuna Pamplona mu rukino rw'ikirarane ntazoba hari ni mugiye mwibuka ko yitwa Ronald Araujo za kuba afise urukino mu cagu hari barakina na Bolivia muri Uruguay mugiye na Rafinha niko kuko nyene bivuze ngo nubwo Araujo yoba hari mugabo azoba kirushe urugendo rurerure probably maza ko yakinye iminota igera kuri 90 kubura Cubarsi ndabishya muri sens iri positive kubganje kwande ku equipe ya Barcelona nko byamaze kwandikwa n'ikinyamakuru Mundo Deportivo na Zaho Revo ko adahari ku rukino ngo ku munsi wa kane no kudafata riske no kudafata riske kuko umwana no musa afise plus de 40 match muri no saison ku myaka yiwe 18 bigaragara ngo ni umwana twamaze kubona ko partnership yiwe n'uwitwa Inigo Martinez niyo Barcelona igomba kubakira ko gushika peut-être sezirange tugatanga indi saison hamaze kubaho kugwanira ico kibanza mugabo uribuka ko na Barcelona bisa nko byamaze kwa confirmer ko ni Cubarsi abandi bakiyongerako bivuze ngo ni projet equipe ya Barcelona muri defense centrale abandi bakaza biyongerako ari naco gituma bivanye n'imyaka afise n'inkina ari karakina tukaraba kahise kaba defenseur ku myaka bakina bafise muri equipe zitwa kari zikuru n'inkino baba bakina uno munsi le football a changé umukinya kiningino nyinshi paraporo mu myaka yeze uno munsi umukinya asigaye aronka amayigo gukina kiri muto gusumba mu myaka yeze uno munsi umukinyi asigaye yisanga asabwa byinshi gusumba uko imyaka yiwe yabimwemerera raison pour laquelle umaze kuronka umwana nk'uyo nka Cubarsi uri equipe nka Barcelona hari amariska mudafata ugategura fresher physique yiwe nivyo nariko ndagaruka ko kuri uno mugabo witwa Diego Pablo Simeone muravyuka kuri match ya Atletico Madrid bien sûr match ya Osasuna ya Fils Chivuzi mugabo kandi hamwe bosanga bidakunda kana kina na match ya Copa del Rey demi final match yo gusubiriza kuri Atletico Madrid baramuseda na risk yo gufata ukumva ko gutwara igikombe vyo tumutakaza umugabo yitwa Cubarsi no munsi nivyo Inigo yagarutse ariko wumve ngo axe central irimo Inigo kuko nawe ndavyita gufata risk mugabo fata risk kuri Inigo Martinez udakeneye imyaka myinshi gusumba Cubarsi kugura munsi Barcelona nk'ubu witijije amati abo bakinyi basigaranye sezo imwe ku mwaka uza uraba ufise ndi hagati ya Inigo Martinez na Cubarsi peu importe performance ya Inigo Martinez bamusenda bakagumana Cubarsi bivuze ngo Barcelona yisanga nubwo performance ya Inigo Martinez yoba nziza bivanye nuko atakazoza karekara gifise muri equipe ya Barcelona bagomba gukingira bagategura Inigo Martinez wabo mwiza ari we Cubarsi uno munsi naco gituma mbona ko gufata risk vy'ukuri wafashwe n'igihunga ku rukino nka Osasuna Pamplona urutsinze uza kuba ugiye imbere ya Real Madrid amanota 3 mugabo kandi urutsinzwe muraza kubandanya course au titre bivuze ngo no kurutsinda ukaronka amanota 3 nibisigura kuzo utwaye igikombe FC Barcelona kuko imbere haracari izindi nkino rero hariho ku balance ibikombe ariko kandi ni inyubako uno munsi Barcelona imaze kuba equipe yisanze kuri pressure yo kurondera ibikombe mugabo tubanze twumve ngo jewe doma pan ndacemeza ko umugabo witwa Detans Flick nubwo yoburi igikombe uno mwaka akazi yatumwe na equipe ya Barcelona yaramaze kukarenza Barcelona bamutumye kubaka kandi uri kurubaka ugomba kwerekana element z'umushinga zereka ngo uzozubakirako uno munsi amaze gutwereka ngo defensivement nzubakira kuri Cubarsi nubakire kuri Barde nubakire kuri Kunde hiyongeremwe abandi muri mediana amaze gutwereka ngo nzubakira kuri Pedri nzubakira ku mugabo yitwa Frenkie de Jong nzubakira kuri Daniel Olmo ivyo biragaragarira amaso ya buri wese mu busatirizi amaze kugaragara ngo nzubakira kuri Yamare na Rafinha ndondera umusubirizi wa Lewandowski ngo ku bice 90 cyane dufate 80 cyane 70 ndukavye sivyo mu mwanya mutamaze season irahera mugabo ku bice 70 kwijana muri 11 Barcelona itanguza uno munsi rafisa abakinyi batandatu canke ndwi bitwa ko bazoba muri projet ya Barcelona imyaka 5 iri imbere Flick byamaze kubigerako mu gihe Xavi mwakweza ari kubwira ngo Xavi mu bakinya fise uravye performance ni nyubako za equipe eske turi mu nyubako kuravyiuka ko hagezwe abantu baravuga ati eske mu myaka 2 n'unusu Xavi no baracatubwira ko akiri karubaka mugabo no musira ba press conference y'umugabo witwa Flick akubwira ati nous avons une équipe jeune équipe ikiri y'abana
dusaba kubategura mu mutwe mentalema tukabereka iyo bariko baraja mugabo yamaze gutanga icizere kari equipe yo kubakirako rero no munsi Flick ni umwanya wo gushimangira kwiza inyubako ziwe zizofatana cyane mu guproteja abana bakiri bato hamakaja kondera ibikombe rero avec la maturité uko imyaka igenderagira gute igendera imbere abantu bakubwira ko mu Afrika abuze Champions League azobagize saison ati jewe yobura Champions League yobura la Liga ariko jewe Champions League ivyo Barcelona yamutumye ndabisinya nkavyemeza ko yamaze kubirenza kuko hari ugwega garukaniye Barcelona buri wese twabona ngo ibi bizomufata imyaka 2 cyangwa 3 nuko remeze kuri Cubarsi ashobora kutagaragara ku rukino rwo ku munsi wa kane bakina kipe yitwa Osasuna ndabanye n'amadetail gatandukanye yamaze gutangura kuja abona biranavugwa yuko Leonardo Arajon arafinya bashobora gushika ku munsi wa kane mu bucagucagu canke ku mutaga sinibaze yuko hari risk yo kumva ngo Leonardo Arajon ashitse ndabanye n'abakinnyi bagiye batandukanye bamaze ko bagaruka muri groupe nka Lamine Yamal witwa Ferran Torres abakinnyi ba De Jong bajire kunde bose bamaze ko bashika muri equipe nationale ko muri Barcelona ugeze ubiri vide nta mukintu umwe asigaye ndovuga ngo mu buryo a long terme mu mvune kuko nabitwa ko bari aba Batistege na Andreas Christensen baratanguye gukora ama marche sur terrain muri gym muri bindi bigiye bitandukanye bivuga ngo bari muri processes presque za nyuma kugira ngo bagaruke Flick yamaze gutegura equipe ya Barcelona mw'abantu erega Osasuna mwibuka uburyo Osasuna yatsinze mu Barcelona bitsindo 4-2 Flick ntiyari bwabona hahagaze ntiyari bwamenye ngo ningomboza Lamine Yamal na Rafinha bagatangura hanze singira aba backup babo vyari ibintu vyo kugerageza uno musi nibaza ko Paul Victor aheruka mu kibuga kiriya gihe ugiye kuraba Paul Victor no numero 9 muri ko mukinisha nko winga nta kintu kimwe aza kugufasha nivyo yaratsindiye Barcelona kuri jamus batsinda ibitsindo 4 Osasuna batsinda ibitsindo 4 kuri 2 mugabo nta cizera atanga cyo yo covering Rafinha nta cizera atanga cyo yo covering ikibanza ca Lamine Yamal nukuba nabo bantu rabizi ngo nkibabura ngomba kwiga izindi plans zose zishoboka no munsi urafise Lamine Yamal umufisa akomeye ni sawa mugabo akagombye kufisa na Rafinha kuko na musi no mu grand joueur muri equipe ufisa ariko Rafinha nawe azoshika acera wivuye ku rukino rwa equipe nationale ya Brazil za guhura na Argentina mu bucagucagu bwo no munsi aho nta kibazo gihari je do mapar mukina na Osasuna afise Ferran Torres imbere Osasuna wo mutuma bien sûr kana gutsindira n'ivyabuza Robert Lewandowski niyo tokwizera Ferran Torres urafise guhenge ku mwana yitwa Firmino Lopez nabonye akina nko mu winga kandi akabitora ahubwo ikibazo n'ubundi kica kigaruka ni hehe mbega uno munsi Flick yorira ngo Pau Cubarsi ntashoboye kuboneka ku rukino rwa Osasuna no paditu uno munsi urafise Garcia yagarukanye ugwego rusumbugo yarafise muri Girona erega Garcia uno munsi guhera umunsi novuga ngo Barcelona igira ibitsindo 5-4 na Benfica do Lisbon niho musi John atanguye kubonera ngo Garcia yigaruriye icizere none bimwe twara tuvuga ngo yigira ko afise touch nziza yigira umutekinisi yabuze ubitegura ibi Flick yarabiteguye yaravyerekanye mu ntango zigana ukabona ngo arakinisha Eric Garcia hagati mu kibuga afise déchet technique nyinshi undi musi kamugarukana muri axe centrale mugabo urabona ko buke uko yagera ategurwa ahabwa amaramplacement mu nkino zitwa ko zanso menyeza afashe risque uno musi yaramaze kugira urwego gwiza ko two turamona mu match atangura muri axe centrale yabari kubena Araujo yabari kubena Inigo yabari kubena Cubarsi ukabona ngo touch yiwe uno musi Garcia hagararanye na Inigo Martinez n'aba kuri classico mukorokana nta kintu kimwe kwicura nivyo ndivyo twatsindwa dufise Pau twatsindwa dufise Araujo twatsindwa dufise Garcia jedo mapare no vuga ngo ategure kazoza nkuko azari ariko arabivuga niba mfate risque kumva ngo Cubarsi yagarutse durafise Osasuna no tegura Cubarsi inyuma ya Osasuna afise Atletico Madrid inyuma ya Atletico Madrid afise Borussia Dortmund inyuma ya Borussia Dortmund afise Real Betis afise Leganés afise Dortmund retour muko kwezi kwa kane nyine kugera itariki 15 haracari vyinshi byo gukora kinisha bufise uno muzi Martinez hari yo cordon wari we wese ivyo Cubarsi atanga akabitanga Garcia yo bitanga Leonardo Arajon yarabitanze kuri Benfica do Lisbon ngivyo ko bimeze rero kuri ine equipe ya FC Barcelona mu gihe turangiriza kwitwa Flick bivuga yuko equipe yitwa FC Barcelona irangajwe imbere na directeur sportif Deco bifuza kandi kumongera andi masezerano y'umwaka umwe iyongera ku masezerano y'imyaka 2 asanzwe afise ariko aranasigaranye ngo nusu ni waheze asigaye 2025-2026 amasezerano y'umwaka umwe gusa Flick ngo equipe yitwa FC Barcelona yifuza kumongera umwaka umwe nibajije koko niba Flick ari mumenyereza wo kugenda ronge umwaka umwe
nangarije kubwa mbere hawe ibiri tubona nkaho menga ni kumutesting ni nko kugeza ibikorwa vyiwe ariko no munsi koko FC Barcelona nimaze kubona akazi Afrika yakoze ku buryo bavuga bati ni muri tumubwire tumuhe contrat myaka 3 canke 4 umutama yicara hana tuza twubakira ibintu byiza umwaka umwe kuri Afrika n'akazi karakora no munsi muri equipe ya Barcelona birajanye koko nagenda nabona ibimenyetso bigiye bitandukanye vyagiye birandika bivuga ko umugabo yitwa Deco directeur sportif wa equipe ya Barcelona yifuza kongera amasezerano umugabo azwi ku izina rya Hansi Flick kugira ngo akure ibihuha bibusora muri equipe ya Barcelona cyane ko contrat wirangira muri 2026 ngo ngaca nibaza ati Barcelona irongera Flick kubwo gutsinda ibihuha bimusora muri Barcelona cyangwa irongera amasezerano Flick kubwo kuba convaincre ibikorwa vyiwe nabikomba aratwara nivyo niwo cuma contrat exceptionnel mugabo deja bamaze kuba bemeza ko nabo bamwongera contrat umwaka umwe deja umushahara uzoba wiyongereye par rapport yo wahembwa unamuzi Flick yahembwa miliyoni 3 Xavi yahembwa 8 Flick yinje aje kurondera izina cyangwa aje kwemeza buri wese kamera itagwemba equipe ya Barcelona niki gituma unamuzi Barcelona bijana amasezerano imba bashaka kuyaga na Flick batomushumbusha kuko sinibaza ko Flick aza kuba convaincre no kumva ngo no munsi Chelsea yo chimu amahera Barcelona itamuha gacaca kwa Chelsea gacaye biri projet ya Barcelona yinjiye kwa Barcelona ashaka Barcelona gusumba ko Barcelona imushaka bivuze ngo Flick ibirenga byo biri hasi biri muri Barcelona nta kibazo afise ahubwo ibi bisubiye ku manifesta icyizere giga kiri muri Barcelona bivanye n'ibibazo barimo mu bijanye n'uburyo ko nakimwe osigurira umuntu ko iyi projet ya Barcelona habigeze kuri Flick umugabo atuje yifuza gutekana afise agent yitwa kari umuntu wo hafi wa Joan Laporta utamuha contrat niburi rumbwiye ati okay contrat wa 2026 ego plus 2 ans de contrat hariya Xavi ni yinjiye afite imyaka 3 menga Xavi yinjiye afite imyaka 3 amaze umwaka umwe bongera ko iyindi bivuze ngo Xavi Hernandez uravye uburyo contrat iwe yari yubatse kuva yinjiye muri Barcelona n'uburyo yagiriye evoliwa yari contrat imwe icizere cyuko bizeza Xavi cyane gusumba ariko no musugiye kuraba contrat za ya Hansi Flick bien sûr utegezwa gupeza kugira ngo ntuze wirukana umenyereze umutekere ibifaranga byinshi usanga yaragizigaje imyaka 4 cyangwa 5 kuri contrat ariko kandi no musiribaza ko n'umwanya wo kwiribera kuri equipe ya Barcelona hakabamo no gushumbusha Hansi Flick we yemeye guheba offer ya Chelsea yari kumuha plido do 8 million asumba Xavi yahembwa iyo offer yaranse offer ya Bayern Dominique mbere yuko bayiha umugabo azwi ku izina rya Vincent Company yaranse offer zigiye zitandukanye zikomakomeye za Paris Saint-Germain za Manchester United ahitamo Barcelona ataki nagiye kunda muri Barcelona usivye kuduza CV canke kujana zoba romarke mugiye akoze ikorwa gikomeye kuko je suis sûr c'était kizi performance afise irazigize muri Bayern zitwara mu bikombe mugana wamuvuze nko kuno musari karavuga akantu gato gusa kore Barcelona amaze kwa igikombe kimwe cha Super Coupe d'Espagne mugabo ndazi kuno musisi mpira w'amaguru maze kuvuga Flick cyane gusumbuko isi mpira w'amaguru bera muvuze ko ari muri Bayern Dominique ikintu gihari uno munsi is equipe y'aba Barcelona na Real Madrid ni nkuko kuntu uzobona hari umukinya ari stable wanashaka yibekuye ko projet muri equipe nka Liverpool muri equipe nka Chelsea muri equipe nka Manchester City no munsi rivaliza nazo mugabo Barcelona ikigira ati hey umukinyi Tremblema iratanguye muri we nyamugiga imico ivuga arabizi ngo ni equipe z'amateka muri no mupira w'amaguru aho bintu bigeze no munsi jewe kumva Hansi Flick yarahaye igikombe cha Champions League Bayern mugabo muri Bayern ubwo yarahari ari nawo mwaka Barcelona bayibatiza minani igatsindwa ibitsindo 8 ari Flick afise Bayern Dominique ibijya bintu ntivyibukwa nkuko biri kubiri bukuno munsi Flick hamaze kuvana Barcelona itari ifise abakinyi akemera kwifashisha abana muri academy akababona naho igejeje no muzamaze kubaga kombe kamwe nako nyene kadafashe ka Super Coupe d'Espagne yifashije abana muri academy ariko nabo bana no munsi barashinga naye bo vyandika ukavuga ngo twararonse umumenyereza duhinduriye ubuzima duhinduriye imikini duhinduriye uburyo twari tubayeho jewe do mapare nibaza yuko sinzodeha kubivuga Espagne ni igihugu kimwe mu bihugu ka mwana wa mama gafise ijambo gusumba handi hantu hose none muzi n'igiki kintu wabonanye Xavi Hernandez nivyo dufate ko wamuhaye kontra kubera uzi ko ari umwana wo mu nzu ashobora kugira ico akoreye equipe yawe ukihenduka mu iyo myaka imyinshi hakagera hano mu Carneiro Novera mukayiduza
biza kurangira rimwe mwifata ingingo muvuga ngo Xavi Hernandez ntitukikeneye vamwe turakwirukanye bigenda gute ngo ugerageje kugira evaluation zo Afrika amaze gutanga niyabe mugeze ahantu mwicara n'imibiri mukavuga ngo mbese Afrika yo dukundira gusinya contrat y'imyaka 3 ahubwo mukagenda muraduza ngo Afrika tumwongera umwaka mubirega bindo bifata nka kwa kuntu Guardiola yaratunze Mahrez abana urantrika uno munsi binanire Juniruka abana bose bari muri projet ya long terme ya Barcelona barakora ngo amasezerano uvize amasezerano agarukira hafi ni 2028 ni 27 28 29 none bibaza ko ari gukunda equipe gusumba uno munsi umenyereza afise contrat ya 2026 niki gitotuma mu abasi ni buri myaka ibiri do please kugira ngo abe stable kuko uno munsi dufate ukimo ibiri Flick kongera kuri uyu mwasigaje no kuvuga ngo afise contrat de 3 ans imbere yiwe aho umenyereza ari stable wabo mweretse kuri erega ikintu gihari uno munsi abana muri academy nimba bari korongera amasezerano ku bwinshi wibaza ko ari gukunda equipe ni mu gukunda equipe mugabo ni mudi yadugijwe ari mudi yaraduse ni ngibi bintu biri kwa Paris Saint-Germain Vitinha yaragirana kisabira ati twonge jewe dusinya amasezerano amashasha nongereza amasezerano kubera uryo nzirimwo ndi convaincu na projet y'umugabo yitwa Luis Enrique erega uno munsi abana ba Barcelona nimba Casado yira na Casado kwa Xavi Hernandez ntiyarahari neza mugabo ntiyigeze akoreshwa ndibuka umwanya yobera muhaye yari match batsinda Atletico Madrid ibitsindo bigera kuri 3 kubusa aza kumwinjiza mu 80 biziguye ngo Casado no munsi uwo mufata akavuga ati niri hatandukano riri hagati ya Xavi Hernandez na Afrique yakubwiye ati Afrique ni papa wanje Xavi Hernandez ari mukozi yakora muhira kuko nta kintu kimwe Xavi yafashije abano bana mugabo no muzinimba turi ko turabona Barda amasezerano Lamine Yamal hafa amasezerano Cubarsi amasezerano Rafinha birashoboka Jire Kunde birashoboka Araujo umugabo witwa Detesance Freak abana baryoherewe ivyo ariko aratanga muri equipe uno munsi wa wibona ukabona ati none nimba ndo munya Espagne nkinira Barcelona nkaba nakuze mbona ba Iniesta ba Busquets ba Xavi bakinira equipe nationale kubera ari beza muri Barcelona je ntararonka umumenyereza agomba kunkorera ivyo byose kugira mbe mwiza nzo kwisanga muri nationale mugabo no munsi Casado ku nshuro yiwe ya mbere yabaye selectionnaire mu maboko ya Afrique uri kuragwana nibiwa byo kumva ngo Afrique ntasohoke kubera ko afise contrat ya 2026 gusumba kugwana no kumva ngo mbega umumenyereza ndamukorera iki kugira ngo abe stable amakora akazi nk'umumenyereza mwiza kugeza muri umwanya Flick muri warachazi arazi ko akiri muri processus yo gukonvenka Barcelona mugabo mukunzi wa Barcelona hari direction ya Barcelona hiri buri wese avuga ngo Flick n'ibikorwa bya yaramaze kutwereka ngo no mumenyereza mwiza dufise natodo ibikombe uyu mwaka mugabo twari dukeneye inyubako ariko no munsi ariko araduha inyubako peut-être shobora kujana n'ibikombe bikeyi par rapport yuko twari tuvyiteze muhe contrat muhe stabilité akora akazi nk'umumenyereza byanse twarabonye Pepe Guardiola bikora ariko inyuma y'umwanya kana kabikanga nkuko no munsi kwa City byanse twarabonye Hansi bikora neza mu migwi itandukanye ariko inyuma y'umwanya kana kabikanga niki gitotuma na Afrique inyuma y'umwanya kana kavyanga ariko no munsi kari umenyereza mwiza est-ce qu'il ne mérite pas son contrat uno musapuye mo kwa Barcelona ubunyene hari equipe yoha munsi y'amasezerano y'imyaka 5 ya Afrique biragoye uno munsi Afrique yica negotiate n'umugabo yitwa Deco akamubwira ati muze ibikorwa byanje ayibona ego utamaye contrat y'imyaka 5 je sors iyo contrat yo risque Barcelona munsi nibo bapre kuyifata bivaye n'ivyo Afrique ariko aratanga niki gituma rero Barcelona igwana nibiwa gusumba kugwana no gucreate umutuzo muri equipe yawe bivaje umenyereza yitwa Afrique ngukora ko yemeze kuri Hansi Jet Freak na equipe yitwa FC Barcelona ndetse na directeur sportif wa Deco turi kumwe na Tanganyika Next Group of Company mavuta meza cyane bafitiye harimo Smart ya Glow mavuta meza cyane mu mushatsi akamaro kanini ya barafite kandi Smart Moringa Soap sabone vururu banda mere mu maso bisekera ko bana bakiri bato ndetse n'ibihushimwe biturika mu mutwe barafite kandi Smart Lotion naye akabari sabone akabara mavuta meza cyane yo kwisiga ku mubiri barafite kana Smart Life with Glycerine naye akabari glycerine za cyane yo kwisiga ku mubiri barafite kandi na Smart Lotion Moringa naye akabari sabuni akabari mavuta nako meza cyane yo kwisiga ku mubiri avura ingwara zo kuruko barimo urubandu amabiri amahere mu maso muri make akaba akora cokimwe nk'isabuni anamavuta ni kuvuga neko bihingurirwa byose muri Tanganyika Next Group of Company atsangaruka mbise ku magara y'abantu ni vyambiza cyangwa se ngo bindere umubiri w'umuntu ugumana umubiri wawe karemana hanyuma kigirira fresher
Mugihe kandi mwicetse ngani Lex Group of Company babatunganiza mwanya muto cyane mbere bakanabasanga aho mukorera mu bibanza bakabashikana ibidanazwa mwifuza ubakeneye rero basanga bakorera mu cyarama ya kabiri ya Avenue mu kanemero 59 imbere y'ishure bita kuri Etelac mugisho no kuba telefona kuri telefone yabo 79 38 25 16 cyangwa 79 37 52 82 cyangwa 69 87 51 Tanganyika Lex Group of Company rero bakaba bahari ku bwanyu nuko bimeze mu bucagucagu birasirana hariya muri Argentine